Alexandre Muharure uyu munsi ni umunsi mbonye uri special kuri jewe. Ni ukuvuga mu mwaka wa 2025 nahabonye umwana aho twari tugiye mu rugendo twe n'umuryango wanje tugiye ku rubanza Ngozi. Hanyuma tugeze mu nzira ndibuka ko twari kumwe na mama na mushikanje na bofre wanje. Burya jewe mva kure hamwe mwumva kure cyane haba mucakuze bw'umuzi. Rero twari twavuganye n'umuryango wanje ko duhurira i Gitega, jewe nanjye nava ngaha i Bujumbura sanzwe nkora ngaha muri Dainas, narasezeye ya prime wanje burya renda afise urubanza Ingozi. Ti rero nta nabayeshi no bibwira ndabwiye wewe kubera umwizigo wanje teko mugenda amahoro. Hariho n'umupasiteri yasengeye arashira mu biganza by'Imana kandi byaragenze neza. Hama rero tumaze gushika Igitega turabonana, twabonanye bigoranye, turabandanya turagenda Ingozi. Tugeze hagati y'Ingozi n'Igitega turagira isanganya. Tugira isanganya turi mu modoka imwe turi mu muryango. Ni ukuvuga mama yari yicaye imbere na mushikanje. Rero niho imoto yaca iza ikigongana n'imodoka twarimo. Iyo moto nayo yari ihetse umudame ngo mu motari nyene. Ni ukuvuga ubwo nyene kubera uwo mudame yarateruye itomati tugiye tubona tutabona ibyabaye, itomati zose zidusanga mu modokari. Kumbe imoto yakubise ku izuru c'imodoka, umumotari acagwa nka hariya. Umumotari yahise apfa, wa mudame nawe hakagucika ukuguru. Ubwo nyene baca baratelefona igipolisi kiri hafi kiraza kwegeranya abo bantu n'ibiziga. Natwe naho Imana arakinze nta numwe yakomeretse. Mama niwe yakwabutse mu maso gusa, mugabo kubera izo tomati zatuguye ko twese twabona umengo n'amaraso. Abantu twihinduru. Ni ukuvuga ubwo nyene igipolisi kimaze kuhashika, abapolisi baca baja mu ibarabara babuze imodoka zo hepfo no haruguru. Ubwo nyene imodoka hirigisi yaje nk'iyasaze ikirahitana umupolisi nawe nyene acahita arapfa. Ubwo nyene ibiziga bibiri icyarimwe. Na wa mudame yari yakomeretse akagucika ukuguru bamushikanye mu nzira nawe nyene acarapfa. Ni ukuvuga ibiziga bitatu. Ni ukuvuga twebwe nta n'umwe yarakironka ico avuga. Je twatwaye mu modokari bimwe byasanzaye, bamwe baribwa amatelefone, abandi turajugumira, ariko Imana yarahabaye. Rero sinovuga byinshi. Bamaze kubona yuko atanumwe yakomeretse, twashe dusubira inyuma Igitega gufata amahoteli, haragiye uburyo bwinshi. Hama turabandanya urugendo, urubanza ruramera neza. Hanyuma muri 2025 vraiment narahabonye Imana, abenshi barabizi. Jewe hari societe nahoramwo nari ndayimazemo imyaka umwaka umwe n'amezi 3. Ntarigera neza ibihumbi 100 kuri konti yanje. Ni ukuvuga iyo societe twarayikora twirigwaye twashika 12 na nusu, tukiga tukatwigisha tusubira ku ma Facebook, ku ma WhatsApp, tukabikora ariko umusaruro ntuboneke. Mugabo bivanye n'ukungene societe yari itunganije, twarashobora kuzana abagwayi baje kwivuza kuri societe, twe tukaca tubahisha yuko dukora ngaho kugira ngo nibatakira ntibazoturabe. Rero twarashobora kuvuga ati twaharangiwe na Muyomba cyangwa Irasenge kugira ngo bikingire ibibazo bizoza mu nyuma. Abantu benshi barahura n'ikibazo abantu basenga Imana basanga ariko baracumura babesha ngo produce zirakiza, ariko ugasanga bimwe twabwira babagwaye ntibakize. Rero ndashima Imana muri mwanya mutoya maze muri Dainas, ndagomba nkwize nk'amezi nk'atandatu niko ndabona kurema agahumbi hariko araja kuri konti yanje. Mupeda arabizi, kishi ndaja kurotira rimwe tukavugana
rero ndabona n'indoto zanje hari indoto nyinshi nanditse ariko nta ndoto ndabo ndabona ko biriko biragenda neza. Timu vraiment iriko irakura, dufise abantu benshi bari hagati mu ntara ariko baranyandikira nzoje kubaraba, naje natangura ingendo hagati mu gihugu hama no hanze. Amare ni vyinshi, murakoze cyane. Menshi kuri uyu mugire neza. Reka turangirize kuri Patricie.